ntimwibaze ko nazanywe no gukuraho ivyagezwe vya Mose n'ivyanditswe n'abavugishwa n'Imana. Oya, sinazanywe no kubikuraho, ahubwo nazanywe no kubishitsa. Ico rero ijambo gushitsa niryo rero rizazanira abakristo benshi. Mu gifaransa bavuze ngo ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Nico gituma ku musaraba yavuze ngo vyose birarangiye. Ngo mu by'ukuri Kristo yashikije intumbero y'ivyagezwe vyari vyarashiriweho. Intumbero Imana yari yarashiriyeho ivyagezwe. Kristo yaje gushitsa iyo ntumbero kugira ngo bamwizera rero baharugwa imbere y'Imana nk'abashikije amategeko, batabanje gukora ivyo amategeko asaba, ariko ko bizeye uwashikije ivyo amategeko avuga. Ngo nico gituma umuntu wese amwizeye aca yemerwa n'Imana nk'umugororotsi. Bene data, kwizera umwami wacu Yesu Kristo n'igikorwa yakoze cyo kuducungura kirimo gushitsa amategeko, nico gikorwa cyonyene gishobora gutuma twemerwa n'Imana nk'abagororotsi. Tukimenye